uzura bikintu cyambere cy'abagabo bagiranira jealousy ni itunga abagabo niba kusanga nezerewe umugenzi bari karatera imbere abagore nabo nibake usanga ari umugore mubi anezererwa umugore mwiza none gwe uza kumhanura iki gwe warahukanye uri umugenzi ngo umhanura nako navuga ubwiza ku rukoba ego wewe mbo bavuga ngo nta mubi ari umwe nta ivyo nibishobisho mugabo gusa byigikizwa mugabo hariho umukobwa cyangwa umugore ushobora kurakora akavuga ati vraiment uyu mugore arashobora kuba yifuzwa n'abagabo benshi rero babanduza gusanga arengana cyane umura bavuga ati genda hamwe no kuvuga ngo naho bosanga atabavuga ati fuka twabonye uza gusanga rero hariho abo bantu ntibabagenze ntibikunda uzurabige dukundi tw'abantu benshi usanga ari abantu abakobwa cyangwa abagore bagenda gusa ubundi mbeje wanashaka byaranteye n'ubwoba kuko ugiye kuraba ibibazo nakira byo bari bazo biremereye cyane hava genda nafata ingingo navuga ati je vraiment ibintu byo kurongora wapi singeza cyo garagiye kurongora nyene byayangaye nyene bahevye bavuga ati urashobora kukomeye canke ibintu byaraparangaye donc hari uwo mwaho yakabwira ati duza mano unda kubwira ati duza mukwaha hari abaronse bagusoma mukwaha hari abaronse bagenda kugusoma ku gihimba cirondoka hari abaronse bashobora kugusomagura mu izosi bazi ama technique yose ajanye n'ivyo mu gitanda wewe ubwawe wakuriye nawe ku karago nta kintu nakimuzi muri ivyo wishinza ari Yesu nashimwe oh haleluya buvugishwa uvuguku uravyumva uco ugenda mu gitanda wewe wakuze wihanganye uri sugi nta na teori ujanye uno muntu azoreka guca inyuma none oya benshi ugiye kuraba ivyo bariko barapfa no munsi no gukubitwa yarankubise ugiye muri Napo n'ubugesera abanye ngo akamesaje ngumva ngo undi mukobwa mwamarike message ngo amwita sheri ngo je ngo no munsi ngo nituteka bishe ngo je ndica umuntu message hano bafata izo babashimye ngo ashebwe ko vraiment ngo no munsi ngo wayo ugambere kuva nakabaho ngo njamanye n'umuntu ngo akankurera amateka nkaya wanezereje bidasanzwe ukajitangura akagumuka izo telefone zo muzirondera mwiki je uraze ko hariho nk'abagore bashika kuri 4 bamaze kunyandikira ngo shangwa arakabana kiyi ngo mwarahava mukanadushisha n'amastati yanyu mwarahava mukanadushisha mugabo abo baza kubimbwira rero ugiye guhindukira nibo bagenzi biyiwe bwo mugore I guess amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakunzi ba G5 Media nize neza ko meze neza aho muri hose muri impundu amarembe neza jewe ndameze neza cyane murabizi neza ko buri gihe wumvise ndiko ndavuga amenye neza yuko impemu zanje ziri a 100% ndetse amagara yanje ameze neza ubwo nawe nkurikirana ndiza neza yuko umeze neza ariko si kubwiyo ubushobozi bwawe ahubwo niko raka Imana yagutije ayo mahirwe ndetse gakutiziza impemu kubera ko hariho benshi no munsi bagyamye ku karago bari mu bitaro bitandukanye bariko baraguriza impemu kugira ngo bashobore guhumeka hariho nabandi bibazo vyabateye birenze vyankaye ko baza kudukurikirana ariko wewe nta kiguzi wahereje Imana ndetse nta kintu nakimusumba abo bandi bose bafise ivyo bibazo sivyo ko Imana yaguhisemo muri benshi ubwo rero nta mpamvu nimwe ufise kudashima uwiteka ku magara meza canke ku mpemu iba yagutije je bameze neza n'umutumire wanje uno munsi ameze neza kubera ko ndamubona imbere yanje ndetse atwenga anezerewe mbamona neza yuko ibisigaye byose ari bihe yes ndi kubona umutumire witeka ku nshuro ya mbere benshi muramuzi simushasha mu maso yanyu ariko ni mushasha kuri G5 Media bamwita Lenine Mana ariyo numwe mu ba legend mu bikorwa vyitangaza amakuru ariko kandi numwe yafashije imitima ya benshi guhinduka muri bishanke biriya mu mibereho y'urukundo numwe mu bantu batumye nanje ubwanje ntashobora kuryama mu ijoro hari ikiganiro ciwe ntarumviriza abitatu bigenze gute ndetse gushika kuri no munsi aricyo kiganiro gifata imitima ya benshi niho natumye no munsi yagotuze kuyaga nawe kuri byinshi mfise byinshi tuza kuyaga ubwo rero uri umupapa uri mama uri umusore uri nkumi wegere ufata agatibe kawe wicare ugomba wige ugomba wumve byinshi ikaze cyane papa mbere ko dushika kure Nimpore cyane Marove umeze neza Nimpore je meze neza nawe ni sawa naje ndashima navuze byinshi mbere ko kwakira uramba bari nkunda kuvuga bo mino w'abanyamakuru ndazi ko yamisongoye ariko ni byiza ni byiza iyo ikironka ivyo ushobora kuvuga mugabo avuga menshi abashakashatsi avuga yuko ari abakenyezi no babire kuriwe menshi biri no mu bintu bishobora gutuma umuntu agira ingorane akagira yangwara bagendana mu mutwe yego boya tugo turasubira abakenyezi kimya kimwe mu banga rikomeye cyane oya hariho rega abakenyezi babihevye ubashishwe badapfa kuvuga kwera
ariko waramutse neza wiriwe neza ndetse yemeze neza mbo sinzi nyene mba numva nyene meze neza ko nkiriko ndahema nyene yes nkuko twatangwe twivuga ati impemu zonyene ziratwereka neza yuko tumeze neza gusa nabanje kuzongereza sinzi ko babibonye nabanje kuzongereza kweri kandi navyo ni nk'iyi nyene birabaho ngaho nibisanzwe ko nkiro nyene ndazongereza hamazi kabaho ni sawa azima uzongereza utarenze kuja mu bicyaro tishiramo bomboni ya sometime hari ngenda yoba igihe byanka ngenda no bikanka nkagenda nkongereresha nyene navyo none bigakunda mugabo ntaco bitwaye turabanye tu fresh imyaka 4 irenga uko biri kose nuko basuwongereza bigakunda mugataha neza neza uno munsi nagiye bakuryo kubaronka nagiye bakuryo kuyaga namwe ndifuza ko tuyaga kuri sije nkuru ndetse ziriko zirasambuza ingo nyinshi tumenye kubera iki ibi bimeze uko kubera iki bimeze uko ese tubigenze gute uko nawe wabivuze ati tubigenze gute ariko mbere ko nshika kure ndifuza yuko jewe menya gatoyi icyumviro cya tubigenze gute cyakujemo gute ngomba nakwishure mu majambo makeyi samwe ni GFIC gospel films ice cream aho ni kwa bere ndwaye no bimbaza bisikaye birebire jewe nabyo nzi nibo yashize muri abbreviation y'ibintu asanzwe akora muri company ni G5 production nako mpigaho ivyingo biri mugabo navyumvise aho biri muri film harimo ibintu bimwe zikomeye gose cizingo ndamaze ko nabanditse benshi ko dufise mu Burundi benshi bibaza ku bintu vy'ingo inkondo ya kuraba nk'intore ntindi yo kuraba iziza inama zose zifatiye ku ngo kandi ni vyiza hama je tubigeze gute kuntu yaje mu buryo bwuko je nakuze nkiri muto abantu baza kumpanuza muhira ciga muri secondaire umunani mu 9 abantu bakoze bakaza kumpanuza hageze ibintu vy'imanza abantu bakantumira kenshi n'abandi mu organisateur b'imanza ndabagaritse kubera ko atamanya nkunda ko bamfise bakunda kuntura mba pare cyangwa nkaba president w'urubanza mu myaka yawe mikeyi wari ufise cyane gose rero hanyuma rero mugo birankomeza bigiye kunkomeza ngumara mbona ro babantu uko tugenda dukura niko twagenda turabona abatari bake hari abasanga bavanye ko cyo basanga umuntu w'umugore amaze imyaka nka 20 mu rugo kazibona aravanye n'umugabo hari hawo abusanga afise abana batandatu ugasanga arataye umugabo yamara imyaka ugasanga n'umukecuru kwera ataye umugabo akagenda kurongwa n'umusore cyangwa ugasanga n'umutama aravanye n'umugore wiwe agaca yirongorera agakumi simbo ugiye kuraba rero narafashe umwanya ukwiriye gusoma ibitabo bitandukanye kuva muri 2009 na 10 gutyo hanyuma rero umugabo kubera ko nakuranye inspiration kuzo mu nafise ambition kuzo mu menyesha makuru ariko hakuru sinashaka kuja mu bimwe by'amakuru ngo hakozwe ibi nibi ngoko nagenda bironda no kuri kaminuza nivyo nize kuri Université de Tanganyika bya communication sociale mugumva ni communication sociale ngumva nibijyaye n'ivy'imibano ndajamo ko yako urumva wumvise umuntu ngo yarize kaminuza bijyaye na communication wumva directement yuko ari umuntu ashobora kuvuga amakuru ashobora kuja nico gisata bemera mu bisanzwe ubundi gisata gikomeye n'igisata cy'ibiganiro mugabo rero nkakora mu cyo gisata cy'amakuru nkaje no mu gisata cy'ibiganiro kiganiro rero rero tubigenze gute hanyuma rero inspiration byagumye bingarukamo kubera ivyo bibazo nagenda abona by'abantu bagiye baravana abandi no mushi bari kumwe je bavanye ingumu n'umusi zabaye iyo gasanga nk'umugore yaciyemo umugabo yaciyemo umugore nyine numva ama histoire murabona nshaka kwidocumenta kubera ko umugabo ashobora gutunga abagore babiri canke batatu kubera iki umwe none ntamubumbye bo aho ngiye nkasanga mu interview nagiye kugira basi rero naduze ruguru kenshi ko nakunda kuduga situ kuri usoko nkuru nziza barakunda kudugana ahantu henshi duronse umwanya wa pause nkacengira ibiganiro by'abasani mugabo rero nkaguma kumvumengo ushaka kumenya ibintu by'imiryango acarugisha n'ibiganiro abantu bakuze bakunda ibiganiro by'abantu bakuze batama akazi nkababaza rutuntu tutari duke nza gusanga rero ikibazo gihari hakuru na kubakenyezi kubakenyezi ntiba abenshi baragumuka kubera ko batarangurirwa neza amabanga yabubatse abagabo niko kuko basanze benshi batazi kurangura amabanga yabubatse ngaha mu Burundi hakabaho ikintu kibafashe bita ngo ni imico mico ibi rero biraza kunumva biranjenye gose rero mugabo kubera ko jewe ahantu mva ni hafi y'u Rwanda twarumviriza ibiganiro byaca kuri radio DC za Flash FM za Sarusi ugasanga ni ibiganiro by'abantu bubatse bakatelefona
numva nkiri umufiti nkavuga ati aho nzokurira kumenga ukora bijyanye n'ukurumba hanze hano bitari kubirashya. Yes rero mu nyuma basi rero no twagiye ndatora amazina menshi yohura n'ivyo bintu sanga rero ico kiganiro no kitatu bigenze gute ni cyumviro twari kumwe n'umuntu nabajije wari mu polisi yacunga ku kazi umusani yitwa Big Power. Big Power ego arambwa ata akavrema gasona neza bana vuga ati naho gasona neza mu ngo ni kirekire tubigenze gute basi rero nje ndatimba mugo numva abantu barakamenyera nyene pole niho maze gukora amezi ashika kuri 6 numvise abantu bantelefona bambwira ati uzurondera umuntu kwa Desire Damour yarigisha bene ivyo muri Salama mu Giswahili ndamurondera abantu bampaye nimero ziwe uca duhura uko mubire naje mbona umengo no mupeti atazanye ibitabo bishika kuri 6 vy'urukundo man watu waje kunyemeza ve urumva rero zo kigano bari bampaye iminota 30 uwo munsi twakoze amasaha abiri ko ikiganiro kirajyo abantu baratelefona bararyohewe bana turatangura turagenda mu bitabo byo kwa naka aravuga ibitabo ama reference n'urupapuro n'umurongo mu petit vipi ndavuga ati sha wewe namahoro basi no guhera aho nje namugira mu invité spécial ikiganiro banze bacugara muri 2017 tukiri kumwe mu nyuma rero turimvira ico gukora turabura ico gihe yari yaronse akazi muri Fangas mbo twarakora nyene ibijye no kwamamaza mu boss yarahavuye aragira no bwana we ati abo bantu no gashana na leta yihakanye ushaka baze kunkwegera nshaka twirukana mugabo rero baramuremesha ati ntaco bitwaye buke rero no twacari ku Burundi directeur commercial araho nyene nta amezi birashobora kumara mu Burundi atagiye hanze keshi abari mu ndayindege nyene mu bikorwa nk'ivyo kandi urabona ko yarabayingira akamaro n'umushefu no munsi nyene akomeye kandi no batwarana gendimwo hanyuma rero kuvuga ngo ikiganiro cyagenze uko vuba rero nawe nyene ndiko ndabaza gusa afise umwanya muto cyane ubaho ariko akanya ko sazoronka nzoza ndabubinda top ndondera basira interview minute 5 basi kugira duhe abantu mu nyuma nagize ikiganiro cyo kugura radio bita PJ Classic FM ni projet yakoze hanyuma rero baraheza bararondera abo bafashanya ni wari coordinateur wayo biraheza rero biragenda neza naho rero icimviro cyahereye cyatubigenze gute ushika none munsi mugora bacugaye naciye naguno kwa chaîne ya YouTube chaîne nagiye kumenya ko ngo mugira ngo ibintu ngo byo kumonetiza ntavyo narinzi ntabyo wari wiziye wowe wari uko ndakora video abantu barabe birabisha nta na identification irajamwo nyama bigize umuntu wiheze mu mpera yo kuva ama validation ko aramubwiye ati uraraba ivyo bintu bagira ngo yaragigira nyuma ngo ku masango 2022 amasango 2024 yo yageze kuri 2022 irongerera koroka wari wanarengeje imagine ntiwamenya niyo bije n'ubwo ngo babirabehe ntavyo nzi rero muri rusange rero naho no kuvuga yuko rero ubu naje mvuga ati ico gukora nuko tugomba gukora donc ama video menshi kugira ngo twigisha abantu rero nakubwiye ko bihagaze cyane cyane nibi bijanye nivyo kurangura amabanga bubatse hari abamama nk'uwitwa Tantine Jackie hari nk'uwitwa Irene hari n'abakozi b'Imana ubaho bakabivuga ko birimo no muri Bibiliya ugiye kuraba mu gice cya mbere igitabo cya mbere cya Bikorinto igice cy'indi umurongo wa mbere gushaka kwa 5 birigisha yuko ukuntu umugabo ategeza kwitwara mu mabanga bubatse n'ingene umukenyezi ategeza kwitwara mu mabanga bubatse yego kabisa entreta nsubima gatoyi muri bwa buto bw'iwawe utumirwa mu manza uza guhanuzwa wabona yuko umenga abantu bagufata gute ubonye umuntu yubatse aza kuguhanuza ukiri muto mbere atanga vision yo kuba kuragira mu mutwe hakuru je nabona yuko umengo ni ngorane ubundi mbeje wanashaka byaranteye n'ubwoba kuko ugiye kuraba ibibazo nakira byo bari bazo biremereye cyane hava je ndafata ingingo navuga ati je vraiment ibintu byo kurongora wapi singeza cyo garagiye kurongora nyene byayangaye nyene bahevye bavuga ati urashobora kukomeye canke ibintu byaraparanganye yes nuko uko bavyakira sinzi ko bavyakira bo jengire sinzi ngene bahanahana ubundi jewe muhira sinzi ko baraba mva mu muryango siniyemeye mugabo mva mu muryango w'abantu batigeze bagenda n'ibirenge abantu batigeze bagwara amavunje no kuvuga mama ari mwigisha yarapansiyo ubu papa nawe yapfuye muri 96 yari mu engineer mugabo ava yari mu kingorongoro cyari gihari yari mu furera kandi urumva mu ico gifurera ntiyarabayeho nabi kamenye hanyuma se wiwe ari muri abantu batungaza modoka bitazarubaho uko yarangura ibintu bita ubuna kandi mu Buganda urumva ko yarajabuka kweri yarajabuka no kuvuga muri make
ntitwigeze tubaho twovuga ati nibaza yuko rero baraba hari ibintu abantu barwo baraba nk'umuntu yambara neza cyangwa umuntu abayeho neza ni nk'uko tubona ngo bamusitanteri bigisha mu bantu ugaca tubona kumengo nabamesha mu bintu bijanye n'imibano or kwitwa musitanteri ntibisigura ko umenya kwigisha ni muri make rero nibaza ko sinzi mbwa ico baraba ko sije nayo mukuru muhira oya kandi urumva akagombye kurondera pasi nka mama kabari hano ama ikindi naco burya je nakuze banyita mutama yose baza ngo mutama ni hari urumva baje kwaza mutama niho bamenya ko ari papa canke ari jewe abo mugabo banya ari umuntu w'umujene canke ari shobora cha mutama wakironse ukiri muto mutama nizina niso na nyokuru wanje ko nije natangwe kuvuga nk'umuhungu hanyuma rumva nyokuru bamwaje ati yavyaye iki ngo yavyaye mutama wanje nimbere uko apfa yarinze kubabwira abandondere so yapfuye atamagara ya mutama maskini aca arankora ku ruhanga agira gutya vyaye ntagira uko umuhezagira mwanya cyaripfira ndagusabiye imigisha ndagusengeye wow cyarigira kabisa yes nuko uno munsi ikiganiro waravikoze kirakundwa ndetse no Burundi buzima ndetse kubesha ndi umwe mu bantu nari umufana wa tubigenze gute wabyibuka bose nabihevye usibye ko igihe muvuye ku radio sinasubiye kuranka iba kugiye kubikurikirana kumenya bica ariko nari umuntu mwijoro ndazi ko mwinjira havuye Ismail niyo nkuru nimba ntibo sinibuka nimba ari mu mwaka wa Hama Ismail saa 2 ni batangura yes je rero iyo program ndayize ko kuva kuri Ismail niyo nkuru gusha mwebwe muhejeje nabandi mu cyumba niyugaranye rero kiriya kiganiro cyarakunzwe kandi cyarigisha cyarafashije abantu benshi naje ndimwo uno munsi cyarageze ahantu yuko iba ari big brand komeye cyane gushika ku amavuta wasizwe no witeka kandi bifata uko si janje uno munsi mfise nimwe turi mu buzima uno munsi umuntu abayeho yifuza kubaka ariko ageze kubaka mu kiringo gito yo kumva yumva yifuza bivamo tuko tuja mu ngo no munsi tuja gufeta ama wedding day ama mariage tukanezerwa ariko inyuma y'amezi 6 7 umwaka ukazuhura n'umukobwa ati je ndi muhira twarahukanye n'umugabo ikibazo ni kimwe ni kubera ko no munsi ngo ziriko zirasambuka hakiri kare mu kiringo gito cha mariage bifira he urazi umunyeshuri yagiye gukora ikibazo atize iza kurangira yobewe nta mugisha nta bivuga ngo amacensi mu bintu bisaba kuboroka Bibiliya nyene avuga ati abantu banje baranduwe no kutamenya bisobanura iki rero no kuvuga ngo mu misi yahera bakera no kuvuga yuko umukobwa aje kubaka yarabonana n'abashobora kumwigisha bayinasenge ba nyinabo abantu bakuze ndetse na mama wiwe akamuganiriza akamubwira ati burya mu rugo bigenda uko hama umugabo yamugora bakamubwira ati ntiwahukana ariko kuko niko zubakwa bakamuha amatemoyaje menshi umuhungu niko kwaba ruko yaraganana na papa wiwe kandi abahungu kenshi barabatesta bakaraba ko bageze kubaka suno musi ugenda muri bus ukabona umukobwa yambaye igipongo finya amataka ari hejuru abona umukondo uri hejuru amabere yafutse imoko yonyene wacuvuga ati uwo mwana wo umwiyegereza simvuta ukuvuga rero waburi ngene umwiyegereza usanga uno munsi ari bindi byaduse ugasanga ariko barisambanya ibi bintu rero byose bigiye gukorana kukwisambanya kukutagira inyigisho gukurana ingeso zitari nziza ivyo bintu byose ni benshi bagira mariage bataye mu rudubi kubera ko ari umwanditsi yamundisa avuga ngo ifoko imbere yo kuja kubaka wiyumvira ati kubera iki ngomba kuja kubaka kubera iki ngomba kurongora kuko ingomba kurongorwa ibi rero no kuvuga yuko utavyiyumviriye biza kurangira ugiye kuvuga ati kubera iki narongowe uriko rarogereta no kuvuga rero ikintu cishe bino bintu vy'ingo zuno munsi no kutamenya hamandaho ni ibi by'ingaruka mbi z'ingeso ndavuga ubusambanyi nta mukobwa agendage n'abahungu 5 azogenda kurumbwa n'umuhungu umwe ntibikunda nta muhungu agendana n'abakobwa agendana n'abagore babandi azoza gushobora n'umukobwa umwe ibi ntibikunda ni Zekariya yavyanditse na Socrates yaravyanditse baravyandika neza baravuga yuko donc hari umwaho yakabwira ati duza mano unda kubwira ati duza mukwaha hari abaronse bagusoma mukwaha hari abaronse bagenda kugusoma ku gihimba cirondoka hari abaronse bashobora kugusomagura mu izosi bazi ama technique yose ajanye n'ivyo mu gitanda wewe ubwawe
wakuriye nawe ku karago nta kintu nakimuzi muri ivyo wishinze ari Yesu nashimwe oh haleluya buvugishwa uvuga uku uravyumva uca ugenda mu gitanda we wakuze wihanganye uri sugi nta na teori ujanye uno muntu azoreka guca inyuma none oya benshi ugiye kureba ivyo bariko barapfa no munsi no gukubitwa yarankubise ugiye muri Napo n'ubugesera uno musi bakobwa buno munsi ageze mu rugo mushwanye gatoyi ukihenduka mukoza ko no kwavuga ati iwacu ndahazi wankuye iwacu sha haracariho hewe nawe utomukoza ko kuboko uno munsi nsiguro batanga ni warakubiswe jewe ndaza umugore umwe agiye iwabo yarabanye n'umugabo akaba afise n'umuhabara kugira babona n'umuhabara chaque weekend wasanga nk'ama weekend nk'abiri mu kwezi yamayigenjeje ku mugabo kandi naramubwiye ati ubwo nta soni yaca agenda ageze muri agacabwa ati yankubisatswe kunyica yarafise ibintu by'ibintu bijya bintu baba barisite by'abavuta kuburyo agize nka gutya aha cyabaruje aha ni kofe agize gutya aha gaca banwa agaca rero nkuba agaca yifotora agaca honya agaca yereka nka se wiwe aca ambwira ati jewe umugabo ari mu kunyica ati iyi iri haramubona niryo kunyo none aramubwira ati turabe kunyo mwana nukuvuga aca avuga ati umwana wanje yaragowe yes nuko martu yangana bihundiye place kubera ko akavura ari mu makabana ko karagwa kagira ati je bitamo kwimuka ubwo rero uno munsi uti mu rugo umukobwa umukoze ko gusa gatoyi abayirukiye kwase kurondera ibidafashe canke kwa nyina kurondera ibidafashe ubundi numuco n'abavyeyi batakaje hari bice imiryango y'abatanzania umuntu agiye kurongorwa ikintu ca mbere umugigwa wa mbere bagira ngo bya bride shower ngo bya hiki shower hariho umugigwa bagira guturira igitanda ni matera vyiwe cy'umukobwa baje kubiturira no kuvuga yuko aho abari umusagirako iwabo bakaturira matera kuko benshi usanga bibana mu byumba byabo ugasanga baturiye matera n'icyumba cyo bagaca bugara bakamubwira ati aha rero no kuvuga bavyerekana yuko agiye gushinga umuryango we aha nta kibanza n'ibyagorana mu rugo amenye ingene azobijengajenga kuko n'umugore ndabo kandi burya kenshi nuko abantu badakunda kuvyumva ubisanzwe birivuga ngo umugore w'ubwenge niwe bako rugo gwiwe n'amaboko yiwe ikijuje naco kikarusambuza igipfu karusambuza amaboko yiwe akenshi rero burya mu bisanzwe nk'aba bashakashatsi n'abonyene benshi bandika baravuga ati iyo urugo rwanse ubwa mbere before d'abord kuverifya umukenyezi yari afise capacity yo kugera urugo kubera ko akenshi urumva ko misanzwe urugo niko cyo gituma mu Burundi no biroroshe babita ba inarugo nibo bene ina nimwe n'ikintu yes ni inarugo rero no kuvuga yuko akenshi rero hari gihe byanka nivyo se muze ngo abagabo nta bigaba bibamwo hari abagabo usanga ari bigaba vraiment mugabo uri umugore aciye ubwenge umugabo urashaka kumushira ngaha ukamubalansa neza ukamuhweza gutya ngaho ngo bamushize mu icupa n'abantu bakavuga ati uwo mugabo yarariye imiti atamupfumu wagiye ukoresheje akantu kamwe gusa bita ngo kumwubaha mu bugaba bwiwe mwubahe mu busazi bwiwe mwubahe mu buguruguru bwiwe mwubahe ifendofe muri cya kintu bita ngo mwubahe azohindukira agaruke wenyine gusaba imbabazi kandi atekereze hama mwubake neza yego abane ngo akamesaje ngumva ngo undi mukobwa mwamarije message ngo amwita sheri ngo je ngo no munsi ngo ntituteka bishe ngo je ndica umuntu message hano abafata izo babashimye ngo ashebwe ko vraiment ngo no munsi ngo bubaye ubwa mbere kuva nakabaho ngo njyamanye n'umuntu ngo akankurera amateka nkaya wanezereje bidasanzwe ukajitangura akagumuka izo telefone zo muzirondera mwiki hariho abagabo bifashe nageze kubona umuntu diko yigeze gutumira agiye gusigura ngo areka sigura ngo areka aranaliza ngo iby'iwanje ngo n'ibyo umugore arasigura ibintu bidafashe ngo nta mugabo adacinye umugore ngo nta arasigura ibintu byinshi navuze ati vraiment ego murarondera batumire mugabo hari gihe mubura nawe mutumira vraiment akavuga ati reka turondere content nawe uri bwongo sino ari ngo niko bivuga ngo nta mugabo n'umwe adacinye umugore nawe n'uri umugabo none ese ngo nako ngo twari ngo dufise ngo irari ngo bijya mu bisanzwe abagore bavuga bene ivyo wonye baba abantu bafise capacité ntonya yo kubaka baba abantu peut-être baba baratsitaye cyane bisigura ngo niba bandi usanga baba baragendanye n'abagabo benshi hanyuma rero abagabo benshi bakagira ibikomere byinshi ko plus ugendana n'abagabo benshi ni kukomereka cyane n'akazi burya iyo umuntu akora akazi kenshi ataraki wawe ndavuga ataraki wawe utikore ibyo wawe ukaba ku kazi ukaja mu byo gukora ibyo wawe ugakora n'ibyo abandi n'ibyo batagutumye byose ukabikora akenshi gusanga ari gukora amakosa menshi hari umuntu abageze ko ngati gihe cyose uzoburi kurakora akazi simbuze ko ndumunebwe mu kazi kuko jewe wanashaka hari gihe n'ivya mu mashini byanka ugasanga agenda nkarara ku kazi ndashobora gushika sanga
mugabo rero iyo ugiye ugakora iby'iwawe ugaca ukorana n'iby'abandi n'ibindi byose batagutumye hari ibisanga uri kuraparanganya n'ibintu none we nyimba ujeje kuvuga amakuru ugacuza ngo yanga urumva ngo kubera ngo ndumumesha ngo ibintu bijanye na technique ya muri technique naho ngo rigenda guprograma ivyo ama programa se gaca yanka ukazamva nk'ubuhitayemwo bya bindi banihira urumva cyabaje guprograma televiziyo ugasanga hagiyemo amantuze bya ma video y'urukoza sori ikibazo n'igice kikwaduka ko none kubera bagiye gukora ibita kuraba isivyo wawe ntiyo kuraba rero nuko abakenyezi rero no kuvuga yuko bamenye ko ari abagabo bifashe vraiment hari abagabo bifashe badacinye mu bagore babo ubwo twumve neza yuko ingo nyinshi zigo zisamburwa n'abagore nkuko bivuze ati abagore benshi no musi ntibamenya kubaka abagore baza batigishijwe batagize iki twumve neza ko no musi uruhande runini rwo gusambuka rw'ingo vyihuse biva ku bagore umugore mu bisanzwe arinze abonye turwo akomoka sivyo la majorité avuga yuko bakubiswe abandi bakavuga yuko abagabo babo ataco bashoboye nuko barafise amakosa cyo kuri atatu bagiriza abantu kandi atari byoga kugira gusa bashobore kugira ane ufuka bwa bunyanenge nke bwabo kuko nta muntu ashobora gutahura umugore aturugo batamwirukanye Ishi kinje baraca abagabo bakino gihe benshi barabaye barigende ntibagicura. Ugiye. Ariho bavuga ati ndaruhutse. Ahubwo ndatomboye Ni washaka gutotana utashaka kurekerera. Kubera ko mu bisanzwe abagabo urubonye bafite ibibazo byinshi. Maze kubonera siduze ibintu byinshi bimaze kuduga abagabo burya mu iki gihe bari mu ngorane nyinshi cyane. Mu ngorane nyinshi cyane atari umuntu yagira ibibako byo kwihangana biragoye kugura ibiharage by'ibihumbi 4. Ubu twagura amajana 7 mu misi rero ugeze ku 4,500. Umva ko ari ngorane. Umuceri umuntu ushaka ko uri musi y'ibihumbi 5. Kene kamwe kamota urumva n'ibihumbi hafi 10. Uko biri kose rero ukuntu uvuze ati hari abagabo bahogwa ama message ngo yafashe aka message bayinduru yafashe aho ashimi gukuntu yabikoze bayinduru abagabo bakavuga ati nizo umugabo yotuma kwima vyose mugo nta guca inyuma ubwo ne cyane umva nifuza kumenya nizihe nkingi umugabo cyangwa umugore yo kubakira kugira ngo urugo rwiwe uko vyo bimeze kose hanyerera haduga hagira iki urugo rwiwe rudashobora gusambuka icambere no kwirinda abagenzi babi je nabo nabivuze nta mugenzi w'urugo abaho umuntu azavuga ngo je ngo n'umugenzi wa Marobe n'umugore wiwe abatwara karakubesha urazi gituma ishwanye gato nisha kimbia fulani turekane nivyo wanashaka nk'ubwo reka ndakubwiza kuri abagabo hafi ya bose barafise ikintu bita icyo navuga barafise ico bavuga ngo uca marari barafise amarari ariko benshi barakigera igihe bararigera kubera ko baba bafise kibagera hari abakijijwe hari abashaka yuko ico baro cyabo kitatosekara mugabo ivyo bindi byo birabire ku bagabo kenshi bariko bararengana hari nk'umukobwa ashobora kurengana nubwo yo bari pastor urako gasanga utwiso yahindukiye ego nirari mugabo umuntu uvuga ati je nkeneye kwiyuba uramenya ati je naraburiya mukobwa hari undi muntu ayikarandaba nta kintu kimara amari no kuburi ko rawo umuntu akararengana ugasanga we nawe bariko barakuraba gucya haje umengo wamenje rero no kuvuga ngo uri umugabo wifashe ivyo onya no kuvuga ngo ucubiguza no busakamenya yuko bibaho ari umugabo mwegeze kumbwira twabana mu rupangu niwambwira ati jewe abana nigisha bose barafata amajipo bakayaduza ugasanga amatako bashize hejuru bose mw'ishuri ati rero ugiye kubaraba niba abantu mengo boza amata usanga vraiment udari umuntu wifashe usanga byakuda bangaranye mw'ishuri imbere y'abo bana ati mugabo je mu mutwe na setinze ko ngiye kwishuri ngiye kwigisha abana bafite amaguru y'imbaho kugira sinda bakabera gati fuka ivyo bibaho vyawe ari fuka ubwo busuraka kizwa nukuvuga iki rero abenshi rero nukuvuga ko donc abagabo barakwiye ubwa mbere bwobwo kwirinda abagenzi babi umugenzi ashaka ko numengo ni mwiza ariko Bibiliya ntivyemera avuga ati aravu mu wizera umwana w'umuntu Mika igice cy'indwi ku 5 naco naho bavuga yuko ati ntukishimira inshuti ntukizera umukunzi ibintu bya gutyo atufate n'akanwa kawe no ku mugore wawe mufumbatirana hepfo no bavuga ati burya umuhungu arahagurukira se wiwe umukobwa nyina umukazana akahagurukira nabukwe ati kandi abanse b'umuntu baba mu rugo wiwe bisobanura yuko rero ibi bintu by'abagenzi hari amakaje mfise menshi y'abantu basanga ari umugenzi mugabo gasanga ejo yamukubitinda umugore wiwe abagore niko kuko barakwiye kwirinda abagenzi babi
uno musa ingo nyinshi ziko zirasambuka zo zisambugwa n'agakuku utugwi cyane ko abantu usanga barahukanye ukuvuga ngo biragoye ko wewe ushobora kuba umugenzi w'abantu bahukanye we nawe ufite umugabo mu nzu abagore nibo bantu bambere bafite jalousie bagirana jalousie uzura bikintu cyambere cy'abagabo bagirana jalousie ni itunga abagabo niba kusanga nezerewe umugenzi we ariko aratera imbere abagore nabo nibake usanga ari umugore mubi anezerewe umugore mwiza none gwe uza kumhanura iki gwe warahukanye uri umugenzi ngo umhanura nako navuga ubwiza ku rukoba ego wewe mbo bavuga ngo nta mubi ari umwe nta ivyo n'ibishobisho mugabo gusa by'igikizwa mugabo hariho umukobwa cyangwa umugore ushobora kora akavuga ati vraiment uyu mugore arashobora kuba yifuzwa n'abagabo benshi rero babandi uza gusanga arengana cyane umura bavuga ati genda hamwe no kuvuga ngo naho bosanga atabavuga ati fuka twabonye uza gusanga rero hariho abo bantu ntibabagenze ntibikunda udurabige dukundi tw'abantu benshi usanga ari abantu abakobwa cyangwa abagore bagenda gusa bahakwa kumera kimwe none wewe gashahu sije navyanditse biranditse n'abashakashatsi mwe mwashaka muzo babwira ivyo bitabo je nkunda kubiboroka nirabiri twanditse aravuga yuko iyo umugore ari mwiza arakwiye kwiyubara abagore bitwa ko ari babi benshi abo bantu usanga niyo haje imishwano hagati y'abagore uzosanga umwe ari mwiza ugasanga undi ni mubi iyo umugore ari mwiza akwiye kwiyubara abagore babi bitwa ko ari babi ku mubiri ndavuga yego hanyuma no kuvuga rero iyo jalousie ndiko ndaza kuki aho rero bivuga ngo umwiza agenda y'umwiza mugenzi byo byiza kubera ko baragiranira jalousie aba feminine ko bameze hanyuma ikindi naco uza gusanga ikindi kintu abagore bagiranira ko jalousie ni abagore umugore afite umugabo mukunda ni gake ashobora guhuza n'abagore bafite abagabo batabakunda birabaho bamugabo usanga ari romantique ku mugore wiwe akanabo kasanga barihuriza urabona abantu usanga bafise abagabo ugasanga abagore ikini jembo ibyanditswe byararenganye ntabyo dukwiye kugaruka kuko nta nubwo ari n'amabrende byarashitse je aragenda bo amaze kugenda ico nakoze gusa mbere twarakunda kuvugana ku bagenzi biwe bafise abagenzi b'ibirara benshi hara nawe ati hari umwongereza avuze yuko timbwira aho mugenda ndakubwira uburi sivyo ndiko ndabwagiriza no musi mugabo ejo birashobora kugushikira ugasanga ubaye nkabo ti nta kuntu uzogenda wewe ufise abagenzi sivyo abo bagenzi no musi nivyo barabona ko urubatse neza umugabo aragukunda umugabo aragusohokana umugabo wawe muramana umugabo wawe muragirane abo bagenzi ntazo barakukosha ibindi bintu kuko nabi wabo ugiye gukurikirana usanga ivyo bimeze nabi no kuvuga iki nk'akarorero nk'umugore afise umugabo uwo mugabo akagurira umuduga umugore wiwe wa mugore woza uragenda kuramutsa umugore yagiye kubakana n'umugabo nawe byasatari kinga yifitiye hama ngo aza kunezerereka nkande uburozi burakora je uraze ko hariho nk'abagore bashika kuri 4 bamaze kunyandikira ngo shangwa arakabana kiyi ngo mwarahava mukanadushisha n'amastati yanyu mwarahava mukanadushisha mugabo abo baza kubimbwira rero ugiye guhindukira nibo bagenzi biyiwe bwo mugore nabo baza ikiyagiye kuza guhana urumva umwumvirize uno musakaza kugira ngo murakabona mumva nambano kuvuga yuko rero abakenyezi bigira rero mukenza aciye ubwenge kugira ngo rero izo nkingi uri kuravuga kubanza kuri abagenzi muri kumwe nibandi we nta urumva batewe inda n'abapare babahungu babana yari mu misi heze mbayahaga yarabajije ikibazo arabaza ikibazo ki pare na marene bafise igiherore ku bugeni bw'umuntu bifotoza tukubera ko umunsi urasanga ugize ikibazo bashobora kwitura marene isawa mugameze kuno ukavuga byose numenye ko uri kurabwira umukopine w'umugabo wawe agaca muri telefone ati uzi n'amakuru iki kirofa yakurezi wanje uze guca mu yacu bigani umva rero yambwira nibi bigenze ndabahanure kwaje kwa na bana wowe ugira ngo nta gihari mbage bitunganya mako ivyi wanje na wewe kumurongo omve oya ni direct haro jewe umuntu yigeze kunyereka tweko turaba amafoto araho ndabona nyeretse umugabo ngo nkimbanye y'uwo mugore te ati ni yo kwa pare umugabo babana munyuma ronda mbona ubundi muntu bambwiye ati urabona uriya mugore ati urabona ko akuze ati hajya rero ujya mwana w'umuhungu ubona angana ukuntu ati n'umwana w'umuhungu yabereye aho yabaye marene ati n'ibyo bintu ni ugufashanya ni ukuvuga nagerageje kumurondera n'ukuri
ndabaza bukibuke ati none vyagenze gute uwo mugeni yarambwiye ati cyo mugabo ivyo yansiguriye yuko umugabo wa Marene ntashoboye mu gitanda ati kwera ivyo bibazo vyo mu gitanda yamusavye service kugira ngo amufashe kugira azaramu fubura ati rero niyo nsigura umugabo yampaye ndavuga ati none gashaka ko gusavye service ivyo vyari mu masezerano ati none gashahu none tanga service n'amakosa zamurafasha abandi bana abana beza urumva kandi urumva ko uwo Marene yaragiye ko Marene yari umugenzi wiwe mu nyuma arabaye umugenzi wiwe niba bandi usanga bariko barategurana mariage bicaranye bariko baraplanifya tuzogira uku oya twogira uku oya tuzogira uku ya wawundi ugenda ugasanga ati ashe naronse umufiance agafoto kiwe naka ukuvuga rero barica cyane barica bose hanyuma rero iyindi nkingi ihari no gusenga urugo rudasenga je sire umugende rwabayeho kuko bundi umugwanizi ntakunda abantu bagira abantu bubakana neza barakunda kuvuga ngo shetani mugo rero shetani ntabaza ngo muzohura ngo ni inzoka cyaye ngo ni igihuna cyaye ngo ni oya saka yabo shetani cha mu bantu shetani cha mu bantu cyo ndikunda kubwira ko adakunda ingo nabo bumva birirwa baraza bambira ngo hanga no kudushisha ngo mari mwadushisha arabandi usanga rero nk'ubu birirwa baracomeka utujambo ugasanga nk'ubabonye muvanye naho ngovuga ati basi nibiwiri bizomari umwanya mutonya ha musore mwiyunge ahubwo urabaronse umwanya rero nizo bita intumwa za shetani rero bo hariho nk'abo usanga je ndagona karorero hariho n'uwo twigeze kuganira gatoyi ndavuga ati Imana yakuremye prima sinzi ngira ubundi yari yashatse kurema umuntu w'umugabo kubera n'umuntu afise n'amahormone mengo nayo abagabo baranamuvuga bamwe ko bashobora no kuba ari muri babandi babitangura barizi byene no kuvuga yuko ikintu cyabaye baraza bakagucokoza wewe kugira bumve utuntu uvuga naho uvuga dukeye hanyuma rero no kuvuga utwo tuntu rero wewe baba bagomba kukuvugako bagaca bagenda bakatuhinyanyura bakadukaranga bagaca duterera wa mugore mugo kubera ko nk'ubunya nk'akarorero baramuzi yuko ari allergique n'ibintu yumvise nakayavuze ngo nawe numva acatangura rero ende turakatse senge sensitivity ninge ngo nyinshi nukuvuga rero biza guca bituma habaho ikibazo cy'uko agatima kiwe burya abakenyezi benshi baca bagenda ngo bagiye kwihora wagiye gukomesha wagira ngo kuvuge ngo umutima wawe ngo ukomeshe ugaca usanga agiye gukora ibintu bitari biri muri gahunda kubera iki kubera sazigwe n'abantu ndagwa karoro ko shetani ngena akora nko no kuvuga jewe mvuze ko ari daimoni sinoba nihenze kandi n'Imana ntavyo mpora kubera ko umuntu ateranya abantu baba edasi daimoni arengeye daimoni umuntu ateranya abantu baba bubakanye bari kumwe cyangwa batari kumwe bamwita urupfu kuko ijambo ry'Imana avuga ati muzotandukanywa abo bantu babaye umwe bazotandukanywa n'urupfu kandi urupfu ruratandukanye n'ikiziga urupfu rashobora kubaho umuntu agenda mugaye ikiziga kiba gipowishije ngene umva n'ikiziga ubundi wewe rero bene abo nkabo ndabita impfu ugasanga no umwe babiri batatu bakidonda barori bari makabana n'udufaranga atereka hewe sija tugusohoka nawe waragowe tukumare stress bacanza bakagukubita idoze urakijijwe kandi bakubita idoze ukaberwa hamwe n'urukonda rurekera mu gutaha usigarugira nk'uko ati vyagenze gute mabisanzwe ya mugabo niba nabi bose n'imihimbi baraga wewe ari umuntu muzima ugasanga arongo nabagenzi kumbe uri kugenda n'amashetani ntavyuzi abo bakarengana hariho rero n'umuntu je nkunda kuvuga ko kenshi yigeze kuba n'umuntu mugenzi wiwe uwo nabone n'umukenyezi mugabo novuga ko vyanse vraiment vyagoye nabone vyaramugoye cyane yo gukurikirana nakahise kiwe umuntu nawe nyene Demire Kenze ntiyari yoroshe ashobora kuba yarakoze ibintu bitari vyiza cyane mugabo nibaza ko vyaheze ariko muravuze wagira vyure kahise mu bisanzwe je ndashaka kugenda n'umuntu ntazi kahise kawe kari kameze gute numbira ngo warakijijwe ngo urumva ngo Sawuli ngo yarahindutse ngo aba Paulo ngo Yakobo ngo arahinduka ngo aba Israeli igihe wari Sawuli wari inde none urana nk'ubu Paulo yirego aravuga ngo vyo kundira ngo yomera nkanje ikinda kijya ko kubera ko muzaravuga ati sivyo nahumekewe na mpwe muyera ariko ni impanuro natanga ndengana Bibiliya yarabirimwo iyo vuga ngo ntiyagira ibyo mwongereza cyangwa mukuramo biragoye gutandukanya harimo n'akantu k'ubwenge nukuvuga ko ugiye kuraba Sawuli akiri Sawuli cyatumye avuga gutyo nuko abagore yari yarabahimbye avuga ko akiri Sawuli yafise abagore batanu
bakubwira ngo ngurumva ngo cengo n'umusore ngo nzomera nka Paulo gute uri nka Paulo gute kandi utabaye Sauli erega umuntu ashobora kuvuga ikintu kubera ko akavuga ati bashaye ko jewe kwera uramaze kuvuga abantu bahatse kenshi ariko umuntu haga akavuga ati naho bo turira n'igikoni je n'amasafuriya bagaturira ntaco bitwaye mugabo rero n'ubundi ikindi cyo cyatuma bivuga kujya kubera ko Imana yaramweretse ibintu byinshi iramwereka ibintu byinshi mugabo aravuga ati uyu muntu yoguma akomeye byo dabangana ikimuteza igisata mu rubavu kuvuga ico gisata yagenda ntivyakunda ko bandanya abagore batanu canke n'ubundi umwe ashobora kumushobora bicagubiza gutuma rero avuga ati uwo vyokundira yomera nkanje ntakomera nkawe kwera je kubera ko yari umwe ndacabandanya kwera igihe kigeze ntuze niwe yobu niwe umugore we yamubwiye ngo tukimana ucupfa undi mugore ndabwira umugabo ngo tukimana ucupfa ashaka ko umugabo apfa usanga aravuze undi mubire yamubwiye ati ahubwo yego no kukwiceho kwiki umuhende niyo byagereje tubise mugabo Imana ikirashumbusha Yobu baravuga yuko abana nabaje ikibazo ati none abana Imana amushumbishije abavyaye gute yabyaye kuri wa mugore nyine avuga ngo tukimana upfa uno munsi utubugiye bitwana na kwadwa n'akarorero kuri wewe mwashaka guca yimva ati urugo ari nene gwasambuwe n'abagenzi bapi sha kuko ndumva ko nibushira imbere cyangwa ati irinde bagenzi bapi ugiye kuraba nka jewe sinovuga ngo hari umugenzi ifise ngo pfapfe kubyo novuga ati ibintu byose byo wanje asampusa ngo ndaje ko bimuganyira ndabimubwira ariko ku ruhande rw'umugore yari abafise kweri nabajya bose bigira ngo hikisha basa Imana ivuze ngo hano yeza kumbwira ngo agingwigira imuhindurira umugabo cyaro nigeze gusanga muhira ariko barasenga nivire muri misiyo za Makamba umwe avuga ngo mbonye ngo imitwe ngo ine ngo yinzoka ngo umwe ngo mucumbi kingu wundi kingwindi kinambwe ati wewe ntazosura kukumva ngaho uri kuravugira out ndashiraho n'umuntu abwira ati aba bagore bagarutse ngaho baje kuvugishwa ngaha uzoca telefone mbarira mvunishe tano kuguru nzoka mu mucumbi ngo abona hari ana nzoka ngo yimitwe ine ngo mugabo ngo nase ndasenga ngo ukira gurukanye ngo ucija ngo mu mirima bihaga ndavuga ati yacuravuta cyane bari baje kujya ubugari bari bahaze mugabo daravyumva bisigura iki rero ari abagenzi usanga ari kibazo je naba namubwiye ati ukeneye kubereka utosenga Imana haba Imana ikaguhishurira simbuze ko bavugisha watabaho beza mugabo hari abantu avugisha bavuga ati oya cyashaka kwiduza ukijegeza repo shikira babasa naho akibona bamwe bagopatirinagira ivune nta minota 2 je nshobora gusenga nta gutora kutari mu nkwe mu wewe kandi ndavuye kuri kamera naba naho nsengera naba ntaho nsengera ari aho nzobandi ndabazi ntabazi genda gufasha uri kurijegeza usubira kwijegeza ukabesha ngo ni mpwemwe nata mpwemwe yari kurimo nkagutora kutariwe ndagusohora kandi ndagukubita yego je no kuregiza wacu wari unirukanye uri kurashuka bene gihugu apana kubashuka wera natuderanje kaza ngo kaguruka gati yase kwasa c'est quoi l'histoire kuvugishwa muri cyo gisigura dabo Imana imbariye ngo ngurumva ngo guhera no munsi wewe ikubariye ngo iki ivugiye hari ibintu burya abantu ntibazi ngene umuntu arondera imiheza gihe bano kuvuga yuko ni kintu umuntu urasenga ugasaba n'ikimenyetso kikwereka ibicanke biri nkoje nirukanye kuri eglise navuye muhira nsenze cyari mu masengesho mu gatondo agiye mu gatondo ngo yamagira imisi yose mu gatondo avuga ati Mana uyu muntu nimba ari umutuma sinze kuva muri eglise mbonye naho yicaye nze kumwumva ariko aravugisha ivyo aravugira mugaka akaba atari we mutuma nkinjira nze gusanga nicaye impande yiwe ninamutanga kwinjira naho aze kuza yicara impande yanje naje mbona nshitse nk'iminota 3 yeza aradobotse nawe yicaye impande yanje aca nshirako na bibira yiwe ku bibero ku kiwanye navuga ati uze kwihenda sha ndagutoye rero nibe se imaje ku biro yaraduze nca ndamubanira ngana avuga ati usubiri ntiyagarutse gushika no munsi muraza ko ari hafu umwaka ndasubiye kwinjira muri eglise nombe wari mbana ari yamutuma oya uyaraje gushuka abantu nyine kuhatuburira ora nene ngo Imana ngo yapfutse ngo ngwikombi kurandure bakore ibini wewe girinda dupfiki
mugihe uzonara abasengera umuntu azoza aranyifuriza kuranduka abari bazoca aranduka kandi birashoboka kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwaguma muri cyo amajambo yanje akaguma muri mwebwe musabe cyo mushaka cyose kirababera kuno gusa abo naraganiye bo n'abarozi umurozi agomvye kundoga wese nzopfa mbanje kumuhamba kirazwi